ndashaka gusana nakamaze kugira ibi no mugwaruka ntuzi yuko urya ntuzi iyo yaciye kugira ngo ashore kuronka ubwo buryo kugira ashike kuri iyo migambi niyi jewe ari uwo maze kubwira kandi ari umuntu vraiment yubashe ndamubwira wewe uvuga yuko uri umwarimu madamu wawe adakora uri kurubaka inzu ufise abana bane namba atari batanu jewe narabaye umudamu w'umwarimu ntakora ndi umunyeshuri mfise umwana umwe ntimugo narabura n'amata nkarira nibutse yuko ntashobora no kuronka n'amata y'umwana nkamuha amazi y'isukari kubera nabuze amata y'umwana je nk'uyu umwe niragira ndababwiye namubariye ni jewe narabaye muri iyo situation yiwawe sinashobora kubaka inzu sinashobora kugira imigambi minini nk'iyo niyo ni ngorane mwebwe ugwaruka na twebwe dukuze twama dushaka kugira nk'abandi ngo nubake vira nk'iyo ujya yubatse jewe nari mfise inzu y'ivyumba 5 do 3 nivi buraya ngaha ntayo mfise nshatse kugira nk'abashikiranganje twari kumwe mu bushikiranganje canke abo dukorana muri Banque Centrale kandi bobo bagumye ngaha barondera jewe ujya nzu sinashaka kuyambika amapine nukuvuga nje ngaha muri 2008 ntangura a 0 nukuvuga ntegezo guca bugufi nkamenya yuko mu myaka 12 hari ivyo nashobora kuba ndashikako kuko muzobona n'abandi bagira ngo utanguye kajya kagambi ngo kajya ni gato umwuga mubi nuwo kuroga hariho n'uweza akaza akakubwira ngo ya nawe gukora muri Banque Centrale ngo ari kugira umugambi umeze ukuntu jewe ivyo ndiko ndababwira nivyo nkora imbere yo kurondera inzu imbere yo kurondera ivyo nkora vyose nabanje kwiyungunganya jewe ndafise agafarumasi kuri Gare du Nord narakugaye kubera bamaze ikirindiro c'amabisi bakimuriye kwa Siyoni ubu ndagafise Ingozi gusa hariho n'abambwira ngo ko none ari gato kandi uri umushikiranganje niko ngana je naje muri 2008 ntaragera ko ngira ibintu binini nkabo nasanze kandi jewe ndi umukristo sindi bwice none je nzobaho uko uburyo bwanje bungana nk'umwana w'Imana kandi Imana izobandanye hezagira rero kwari kugira ndababwira banya kugira Imana muce bugufi mutangure kugira ivyo mushikiriye kuko usanga mushaka kugira imigambi minini cyane nagenda uva imigambi itari realiste imigambi ubona yuko vy'ukuri yaje kugira ngo basi nawe atubwire bimwe sivyo tubasaba kuko tuzobagendura kugira ngo tubashigikire hama lo bien fondé yo gutanga amazina y'amashira hamwe ngira ndababwire kandi ndagisubiremo nakivuze nukugira ngo twebwe turiko turabashigikira tubatanguza imigambi nituzobareka nituzobatagucyo omwe twumva ari umugambi ushobora kwinjira muri migambi ya leta nkozi leta mvyeyi twarumvise ko ariko bavuga ngo abafise imigambi nibayizane ahubwo ni munyarutse tushobore kurondera amatwiyo ingene muyishikiriza hanyuma n'ikindi hariho abantu benshi bashigikira imigambi ngaha ariko ivo ko uyo mugambi uba wanditse nawe uvuga ikindi kintu abapartenere barakunda kuvuga uti jewe pari yanje nzanye niyi iyo pari yiwawe nitegerezwa no kuba amafaranga aho ndiko mvuga mu nyuma irashobora kuba n'ikibanza ico kibanza ucugiha valeur utije mfise ikibanza ca valeur y'aya mafaranga dufise abantu bari bubikore twohemvye ubu buryo uca usanga muri uwo mugambi wamaze gushyiramo ibifaranga byinshi rero ivyo tuzobashigikira mu nyuma mu kugendura turiko turaba ingene muriko murakora Aimé Pascal azodufasha cyane nkuko yabegaranije no munsi ariko hera ku migambi mushikiriye korora inkoko umuntu ashobora kuraba muri mwebwe nk'umuntu afise ngiwe cyane no kwa pastori ni haba hagutse mukororera izo nkoko sivyo none hanyuma umugambo gakogo
numvise murabona ko nguma ngagaruka ku vy'abagarde malade. Ivyo vy'abagarde malade nuko n'umugambi utagusaba amafaranga, ugusaba gusa yuko ushobora kuba ufise abantu, kuko n'imigambi mukora si mwebwe mutegezwa kuyikora, mutegezwa gukoresha abantu. Kandi niyo nindi ngorane, umuntu ariyumvira umugambi niyumvire personnel abo uzokoresha, ingene uzobahemba, nawe w'ingene uzobandanya uhemba uriha hajya ukorera n'ibindi. Rero mushobora no kurondera abantu ugwaruka mu mashengero yanyu uzoshobora gukora ako k'ubugarde malade ko basanzwe badakora, mugaca muri uru runani rwacu. Mu gihe mufise iryo shirahamwe tukaba turizi rero twebwe tuca tumenya tuti muri Bomberger canke muri rindi shengero mu Zen Temple n'ahandi barafise iri shirahamwe rikora ibi, muri rwa runani rwacu tukabandanya dushigikirana.